Bakunzi bacubahiro TV nabaramukije kuri mikoro mu 10 na Jasmine Masambambi nyuma ya kamera ni Alexson bwa mbere na mbere manze kubasa gukanda subscribe na comment kugira ibintu bikomeze neza cyane kuko muri aba boss bacu uno musi nagize ibakwe ryo kuronka umutumire ndazi yuko beshi batandukanye bamuzi ariko je navuze ati umunsi kamaze ramuzana kuri Cubahiro TV turaza kumenya byinshi ku buzima bwiwe twongere tunamenye n'igihe yatanguye gukina Fraja Group yitwa Koko ni Koko ni Koko, Madame Koko. Mazina gwe kaze kuri Cubahiro TV. Murakoze cyane. Umeze neza? Cyane turashima Imana. Uno munsi ubyutse we byagenze gute? Uvuze ngo? Iyo uno munsi ko wabyutse byagenze gute ikintu icambere atangwe gukora cyari giki? Cambere ndashima Imana ko Imana duhaye impemu z'abazima. Yego. Kandi maze ndaguhe na pole uheruka kugira isanganya ku modoka yawe. Murakoze. Ego. Hari abantu benshi bashaka kumenya ubuzima bwawe. Mbega Koko ninde muri make? Koko ndumu mama w'abana batatu. N'umugabo umwe. Nuko nubatse bishiye amategeko. Kandi nkaba ndi mu mugwi wivuga butumwa. Ego. Hari abantu benshi bashaka kumenya mbega watanguye Fraja ryari uba wibuka abayitanguje abaribo byagenze gute kugira utange kuyumvira gukina Fraja Group kugira ngo niyumvire gukina Fraja Group hari ibintu biba biturimwo ariko tutazi ko biturimwo ariko igihe yo kigeze bimwe biturimwo birasohoka kuko haje ibintu byose n'igihe Jasmine yego hari abantu benshi bakunda kumva biga ibintu mukina kweri biba ari ibyo bimeze gute cyangwa mushaka gushikiriza ubutumwa nyene kwenye ibyo dukina nivyo kuko nibwo buzima tubayemwo bitabaye kuri wewe bakuri jewe canke bikaba ku wundi yego hari abantu benshi baba bashaka kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana ariko rimwe na rimwe bivanye no kungene ukwabo babitahura bikabagora hajya nike kintu umuntu aba kwiye gukora kugira agendane no kuvuga ajya amabwirizwa y'ijambo ry'Imana cyangwa biga Imana ibikunda igatuma imwemera kubera yabikoze ikintu cambere kugira ngo ugire mu rutonde rw'ijambo ry'Imana nuko wemera ivyayo hama bikaba muri wewe ivy'Imana bikaba icitonderwa cawe kuko ndavyibuka Imana ibwira Yosuwa imubwira ngo kugira ngo ivyawe bize bigende neza ngo nuko aya majambo ari muri kino gitabo uzoyamiza mu kanwa kawe kugira ngo ivyawe bize bigende neza ku murango no mwijoro yego hajya biraryo keshi birakunda gushika yuko ukabona abantu bajya batuva ngo barafise amafaranga ugasanga kweri barubaha Imana nabajye bato batayafise bakavyemera kubaha Imana sorry umuntu akwiye kubaha Imana akenye canke adakenye ivyo ufise byose bikubaha Imana si ngombwa ngo umuntu ngo akorera Imana ruko afise amafaranga oya naho uri umukene urubaha Imana ego ndazi yuko uri umusenzi kandi kweri igihe usenga agenda nakwemera kandi nakubaha niyo mpamvu nagumye gukurikirana cyane kugira dukorane ikiganiro hari umuntu akunda gukora ibiganiro bigiye bitandukanye novuga ko kwanza ni nk'udukino mugabo wewe abikoresha mu gusora utu video yitwa Moses ugiye mugabo umuravye wamumwiyumvira gute vuye no kungena abantu bamukurikirana nabijya avuga byukuri bibari ibyo ndazi mu jambo ry'Imana kuko nawe ujya nawe nyine akunda gushikiza ijambo ry'Imana uyo Moses kuko abantu turi bamwe ariko ntitwahamagawe kumwe hari ukuntu umuntu ahamagagwa ajya amavuta aratandukanye Jasmine hari abasizwe erayo hari abasizwe amakota asanzwe yego hari n'abasizwe amamesa rero muri ico gihe amavuta aratandukanye nkuko imihamagaro atari imwe nariko ndakubwira nti imihamagaro y'abantu iratandukanye hari abahamagariwe kuririmba hari abahamagariwe kuvuga ubutumwa hari n'abahamagariwe no kuvuga ubutumwa muri comedy mugabo utobaha microphone ngo bavugire kuri podium bari serieux ubutumwa bwabo bakabuvuga mu makomedi rero no mwivuga butumwa niko bimeze dufite 5 ministères hari abavuga butumwa hari abavugishwa n'Imana
donc dufite abantu batandukanye rero no kuvuga ngo izo mpano zose umwe wese afite impano gwiwe kandi wese ushobora guhamagarira mu mpano yiwawe jazimema ngo ndabishobore kuko utombwira ngo nje gutera urushinge ndabishobora tujejwe neza nta migihe cyawe nicagera ugenda amahoro. Bibiliya ni nini? Nirihe jambo wama usoma muri Bibiliya ukumva umenga riragukoze ko mwanya n'umwanya woryamiza mu kanwa bivuye nuko ngene giye kuryoheye? Amajambo ankora ku mutima ni menshi cyane. Hari ijambo riri muri Yesaya 40 ku murongo wa mbere haravuga ngo genda muhumuriza abantu banje, ugenda mubahumurize ngo ni kuhora hagitse. No kuvuga ngo ubu dufise ibintu byinshi biduca intege, ariko iri kumwe n'Imana cyangwa kumva ijambo rivuye ku Mana ugira uhumure, kandi iri kumwe n'Imana naho uca mu gihe kigoye ukibuka kuri kumwe nayo urahumurizwa. Yego hajya urambajije ngo hariho ngo ijambo nkunda gusumba yandi, hari ijambo rivuga ngo nkunda bankunda kandi abandondera ubudahumeka ngo abo bazombona. Yego kuvuga ngo iyo urondeye Imana ntushobora kuyibura, kandi abantu benshi bazi ko Imana iri kure yacu. Oya, Imana iri hafi yacu. Yego ko yaravuze ngo mpamagara ndabitaba ndabereka ibyikinze n'ibyo mutari bwabona. Yego kuko ndazi ko ubayeho kwisi umaze kubona byinshi, ariko no musi dushaka ushingira intahe canke unabahe umuco bajya barondeye ikintu bakakibura, mugabo wewe wizeye Imana ugira icuronka icyo umaze kuronka kirashimishije, tubona ibintu byose bimeze fresh. Ni yahe ntahe wowe ushobora gushingira ujya muntu yama yibaze ko Imana yamuhevye, kuko ndazi ko na ofisi yo wavuye? Jazimema umbaje ikibazo ciza cyane. Aha twese turi bamvuye kuri, ni ukuvuga ngo umuntu wese iyo bazi ko ari kararuha, iyo bazi ko ari kaca mu bihe bibi, no mubwira ngo nta joro ridaca, mwijoro worira ariko bwaca impundu zikavuga. Sivyo? Kandi ni nkuko ushobora kurara utunze ukafite ukuri umukene, byose birashoboka, ariko no mubwira ngo uri kumwe n'Imana no mu gihe kibi uranesha. Uri kumwe n'Imana nawe orarushonje, uri kumwe n'Imana umva kuhaza kuko Imana iri kwije. Imana kandi nta nuwo bivukana. Nakahe kantu umaze kubona uri kuragenda mwibarabara kavuga ati ujya muntu yoba yarazi Imana abaryohewe canka abafise ababerewe kuruta kujya anga tumubona kwishusha? Niyo ndiko ndagenda mwibarabara hari gihe nshobora kubona umuntu nkabona kumurashikiwe n'ikibazo, mugabo nkaraba ingene yihebuye ku gatima, nkaca nibaza nti harahira umuntu yagize Imana ubuhungiro bwiwe kandi ibyizigiro vyiwe akabishira mu Mana, kuko uburi mu Mana ararema ntasa na babandi uravyumva nawe, babandi ego batazi Imana kuko Bibiliya iravuga ngo abazi Imana yabo bazokomera, ngo nibamara gukomera bazokora iby'ubutwari. Ego urazi ukuri kwa Bibiliya kandi ufise ukutahura wenyene kubera iki amasoko akunda gusha kwa Mungu no kwa gatandatu, kandi ariyo misi tukunda kuvuga ati niyo mikuru ku Mana? Jazime muranwengeje cyane kubisanzwe aho abana b'Imana bakoraniye na Satani ni haba yibereye, kubera ko novuga ko abazimu baba baduze cyane, ishari ry'abadayimonire bajyaduze, kandi kindi naco niyo minsi abantu kenshi bataba bari ku kazi, niyo minsi ibintu bikararangana. Ariko numva notumirira abantu guterama igihe cyose, kuko Imana yacu dufise si umunsi umwe, dufise Imana y'ibihe byose. Nako karirimbo ngize imisi ntegura ngo dufise Imana y'ibihe byose, kuvuga duterame imisi yose, duterame ubudasiba, ntitubone ngo ni kuwa gatandatu ni kwa Mungu. Oya, twebwe ntidufise Imana yo muci, ntidufise Imana yo mu rushana, twe dufise Imana y'ibihe byose, hababe hanyerere dufise Imana. Yego ubunya warakinye Fraja Group, ubu naho usigaye uri n'umuririmbyi, mugabe benshi turashaka kumenya je kweri ndamaze kugira ibakwe
kumva uko ushobora kuvuga ubutumwa cyangwa uko ushobora guhanura umuntu kweri ugasanga bige umuhanura niya yashatse kwigira nko kumenga ntiyakumvise muka mumwemeza yuko amwereka yuko bige uri kuramubwira ari ukuri byukuri ubona bazokwakira ntuzava bakugira nka babandi tubona bakavuga ati bijya ibintu basi abiga ibintu aririmba ntabikurikiza none urakeneye nkundwe n'abantu bose ntara amafaranga sinkeneye gukundwa n'abantu bose kuko sinda amafaranga jewe igihe cyanje kigeze nzemerwa n'abantu igihe cyanje nicagera ndi kumwe n'Imana numva atabwoba mfise sindabi ibyo bavuga oya ahubwo ndakora neza ibyo njejwe kugira ngo ukunda guhambara hambwa kare ariko guca bugufi ntibica umugongo ahubwo guca bugufi bidukira inzira mu rugendo ikindi naco ukunda guhambara hambwa kare abantu benshi jazimema biragoye abantu benshi bakino gihe dukunda ibitangaza biza byihuta nka probox ariko nka twebwe bamenye Yesu tukamwakira nk'umwami n'umukiza ibitangaza byacu bizana gitrose ubu umuntu agomba gusenga mu gatondo ku mugoroba Imana ibe yishuye ariko ivy'Imana bijya barambice abarambiwe bamaze gutaha iyo uzi ni wabuzi neza ico bavuganye n'Imana tena kwirembo nka Morodekayi guma kwirembo Imana izi gusangeho kubera ko iyo Morodekayi adatena ngo Namani amubazira igiti akibaze cyume bagitegure abone ko ari ushazobambwa ko Imana ntiyari guseruka rero no kuvuga ngo abizeye dutene kwisezerano kuko ibihe ntibihindura Imana yatuvuze ko ivyo ndamaze kubona pe ibihe ntibihindura Imana yatuvuze ko hababe hanyerere iki Imana yavuze kizoshika ngarabana bakunda kuvuga yuko duhereye mu ijambo ry'Imana cyangwa abapasteri yuko iyo barasengera umuntu kujya uzosenga baguma mukorako rimwe na rimwe ngo ashobora kubabara bigatuma yikubita hasi abantu bakavuga ati ni ingwara gwaye ibidayimoni byukuri ivyo bintu birabaho mu bakozi b'Imana no kubyira yuko jazimema Imana mu kurema isi n'ijuru yakoresheje ijambo yaravuze ngo isi n'ijuru nibibeho bica birabaho Imana yaremye ikiyaga ihejeje ishishiramwe amafi Imana yaremye itongo rya Edeni ihejeje ishishiramwe umugabo n'umugore bivuga ngo bisobanurwa ngo ibintu byose ni ijambo ushobora kwatura ijambo Imana iyo yatuye ijambo ibintu byose biraba aba bakozi b'Imana rero nabo numva bo kwatura ijambo hama ijambo rikagira ububasha kuko ijambo niryo ryaremye isi ijambo niryo ryaremye umuntu ijambo niryo ryaremye bitubona nukuvuga ngo ibintu byose ni ijambo niyo mpamvu numvise akaririmbo kavuga ngo cenda kunda ijambo pe ndakunda ijambo ego bokoresha ijambo kugira ngo iryo jambo rihindure ibintu ego shira muri babandi kuko sindibo jewe ndi jewe kandi ndi kumwe n'Imana yanje ndumva atabwoba ego none ubona kuririmba bimeze gute bizohava bikorohera na Faraja Group bizonyorohera kuko igihe c'Imana kigeze n'ivyatsi biri imbere yawe birakubisa hajya igihe kiravuga uri kandi igihe kirakubwira abantu abari bo nanje igihe nicavuga ko ndi umuririmbyi nzoba umuririmbyi kandi bizonyorohera kuko ndi kumwe n'Imana byose bigenda neza ndazi yuko hari utuntu twishi dutandukanye umaze gukina muri Faraja Group mwese muri hamwe nega kajambo ne ibintu mumaze kuvuga kumva umenga nyene byakuryoheye nyene bimeze fresh nari kuducishirize ko cankwe unayibabwire bakunzi ba Cyubahiro TV abakunzi ba Cyubahiro TV kintu nababwira akajambo nkunda kuvuga igihe cyose karavuga ngo abazi Imana yabo bazokomera nibamara gukomera bazokora ibidasanzwe kandi ikindi kintu naco nkunda kubabwira abantu ndababwira ngo ntidutega ubwoba n'ibihe kuko ibihe ntibihindura Imana yavuze ego nabo ndababwira abo turi kumwe ni mushikame mushiramanga
umwisho abizeye tuzoshika kuko hasi hari imanga ariko hejuru hari Imana yego. Ndumva ko ari amajambo akazi cyane n'umuntu ashobora kumbiriza akavuga ati uyu mu mama ubundi arafise amavuta yiwe yagabiwe n'Imana. Rimwe na rimwe amashengero arabaho mu Burundi tukabona yagwanye, ariko bamwe bakabifata nko kumenga urushengero rwabaye business. Mwebwe nk'abakirisu mufise amashengero mwegamiye mubibona gute abandi bantu bafise amashengero bakashwana kandi bose mumvuge ko musenga Imana kuko umuryango n'umwe? Ubu bibona gute nka wewe? Mwishengero ni nko mwisoko, umuntu yo yinjiye atora ibyo ashaka, ariko mugabo nka jewe mwishengero nama mbona ko ishengero itwara ibintu bibiri. Mwishengero hari umuvumo, hari n'umuhezagiro. Mugabo icyo nama ngenda kurondera mwishengero jewe n'umugisha, kandi umugisha uhabwa abawiteze. Icyo nababwira abo bantu wamubona bagenda kugwana, novuga ko atayerekwa bafise, kuko atayerekwa bafise, kuko iyo ufise yerekwa riva ku Mana by'ukuri, umugisha Imana itanga ntuvangwa n'umubabaro. Shatse kuvuga iki? Shatse kuvuga ngo umugisha Imana itanga nta mubabaro ivangamwo mwishengero. Ariko mugabo jazimema urinze unanirirwa mwishengero ugenda kwiga ata minerval utanze uzoca umenyera he koko? Sivyo nyene natwe rero bisha bidutangaza kungene basha bagaruka bakashwana. Besho baravuga ko bapfa amashikamwe. Amashikanwa n'ay'Imana asa y'abantu. Oya. Kuko Bibiliya iratubwira ngo ntimukaze imbere y'Imana muri minwe misa, muri amaboko gusa ataco mufise. Rero mu gihe uba wahayishikanwa Imana none ni gute ugenda gushwanira umuntu kandi uwo muntu atari we warihaye koko? Sivyo nyene. Hari igihe abantu benshi bashobora kwibaza ati jendi urabona mu nzego zose usanga hariho mukuru na mutonya, usanga ujya mutonya ntagira amahirwe yo kuronka kijya anya cha mukuru, gusanga rero agiye kuri rishavu ujya mukuru, gusanga rero rimwe na rimwe hadutsemo ingorane uko nyene. Nibaze ko byose abariho biva. Jazimema tuvya amashengero je ntiwo binzanako kuko mwishengero hari abantu bagenda gusenga bagiye kwemeza abandi ko baberewe, ariko uwemeza nuwemeje ijuru. Yatanze Yesu umwana wayo w'ikinege yarafise mu ijuru akadupfira ku musaraba, abari gupfa rubi nka jewe ndimwo, Imana ikaduha ubuzima kubwo gutanga umwana wayo. Hari n'abandi bagenda mwishengero bagiye gusenga Imana by'ukuri, hari n'abandi bagenda mwishengero bagiye kuvuga ngo hujya nawe. Donc mwishengero habereye ibintu byinshi cyane, mugabo iyo ugiye kurondera Imana by'ukuri urayibona. Nimbe ko ufise ibintu byinshi bitandukanye byo gushikiriza ndetse no gusangiza abanyagihugu canke abarundi bashobora gutahura ikirundi. Duse n'abasozera ndashaka ndaguhe micro usengera abantu nadusengera no kwega bakunzi bacu ba TV. Sivyo none? Akose. Mana yacu turagushimiye, uri Imana nziza, uragororotse, witwa ndiho kuko wahozeho. Uri Imana ushoboye byose mwami. Dufashe kano kanya duhamagara ubwiza bwawe, na cyane cyane bwururukire kuri Cyubahiro TV. Mwami Yesu Kristo, aba bantu ndabaguhaye ndabagushitse mu biganza, nkuko inkongokazi ibundikira abaswi bayo kugira ngo agacani kaza ntikabone imiswi, nanjye ndabashize mu mababa yawe aho Satani atari bubakureyo. Mwami Imana rero urabaha gukora ibirama, abatagira ama promotion uyabahe, abatagira cepfu ca ruguru ubacira inzira atagira inzira, kuko uri Imana ushoboye byose. Tugiye gutandukana rero, urabana nabo natusigarane natwe, maze mwami dusenge n'abantu bose bazora bakino kiganiro, bose baze bumva ubwiza bwawe n'icubahiro cawe kizikibandanye kuduzwa. Dusavye muri bike tuzuko byinshi biduhera ubuntu biciye mu izina ryawe rya Yesu. Amen. Urakoze cyane. Murakoze namwe. Yes, bakunzi ba Cyubahiro TV kuri mikoro mari kumwe na Jazimema Masamba, inyuma ya kamera ni Alexon. Mubandanye mukanda subscribe na comment, turabakunda cyane.